ndagusabye ndakwinginze so nataka nini ndakwinginze iyi ngo tuganire ndagusabye kandi ndakwinginze iyo ni TV gani mbona makamera ni bitu ni kamera yanje je nizani kubera nahangayitse cyane urabona mvuye mu kinama ni bitu gani ndakwinginze sabe ndakwinginze wowe komentera raba ndagupfukamiye no kurikima ndakwinginze kubera ishaka mu kiganiro kugira mbonane na Natacha nukuri kwimana hamuto mu kiganiro je kweli no babara cyane kumvuye kure inshuti yanjye Natacha naishi huko oya rega ni mwebwe munshikana atari mwebwe wapi nivyo ndakwinginze eraba ndi mu maguru yawe ariko kweli ndiko ndagusabye ibintu nkibi kweli ndakwinginze stop ndakwinginze kweli ni mwebwe munshikana kwimana ndakwinginze inyuma y'isaha ikiganiro kigiye ko twabonye post ya Natacha Ngendabanka kuri Instagram yiwe ndetse na Facebook ndakubwira ati Natacha ni la patriote n'umunyarukundo yafashije benshi batandukanye iposte ngiyo on reka rero mfata kanya ndayigusomere yanditse amajambo atandukanye ati inshuti yanje ndagusavye uhagarike kugira ikindi kiganiro amarira yawe namaze kuyumva kandi kugira nkore ibishoboka ndakuronderere akazi naho ivyo kurondera akazi ari vy'umugabo wanje ariko ngira ndabikore kubwawe kugira uronke akazi kazogutunga n'umuryango wawe rero kajya akazi washaka nako uzofurose ka kazi ko gufyeta Mukwaha niko Natacha yavuze ariko ari postingira kugira hatwenza abantu batandukanye kuko gafise nyene ko Alfred Frojo zango tuzi ko Alfred Frojo numwe mubo numuzungu basanzwe bubakanye no vuga ru Kristo hama ijya post nayishize ko kugira tube turatwenga twikuremwo stress bisigura yuko abantu bavuze ibitandukanye kuri post ya Natacha Ngendabanka nako yabikoze kugira bibe serious yabikoze kugira asetse abantu niko yanditse ngaha ku rubuga rwiwe yanditse ati urazi ko jewe ndi la patriote nkunda kubona abantu baryohewe ndagusavye uzoze ku munsi wa 4 isaha 5 kuri Club de Lac Tanganyika kugira wironkera akazi kuko hari ubuzi bwinshi kandi ndazi nakekeranya ko utazobura akazi kameze neza kazogutunga n'umuryango murakoze ino post rero Natacha Ngendabanka yanditse cyangwa yigeze kwandika yaragize byinshi haragize benshi bakomanta bavuga ati aha Natacha akazi ko gufyeta Mukwaha Natacha dusango tuzi numwe mu bantu abaririmbyi kazi ariko sometime baza badukinira comedy tukanaseka ndetse tukanaryoherwa ugerageje kurakunni yagerageje kwandika yavuze ati ibi ndavyandika kugira tube turisekera tube turitwengera na cyane cyane twikura n'ama stress atandukanye uno musi yanditse ibi dusango tumuzi yuko ahora yandika n'ibindi Natacha Ngendabanka amaze gukora byinshi bitandukanye amaze gufata abamenyesha makuru batwara mu kindi gihugu bivanye n'akazi asanzwe akora amaze gufasha batishoboye benshi cyane amaze gufasha abanyamuziki bataragera aho bifuza gushika akanari hana mahera ya studio kuno munsi kubona ikiganiro hatani sahi heze kuri Star TV tugishize ko hagaca afata agaca postinga post yo kuvuga yuko agiye guhakaza no musore si vya bose turabizi mu gihugu cy'u Burundi si vya bose twemeranye si vya bose reka kubona yabikoze nka Natacha Ngendabanka reka tumushimire anatera imbere mu bikorwa vyiwe vya misi yose akazi ko gufyeta Mukwaha mwumvise yuko harako umugabo wiwe Alfred Frojo bisigura yuko ivyo yanditse ariko arabraga rero mwebwe mwari mwibaje yuko ariko ari serious reka akazi ko gufyeta Mukwaha ko umva arako umugabo wiwe wewe wari kuravuga amajambo uko manta ibi nabiriya wibaza ko yari kukaguha nako umugabo wiwe la boss Imana iguhezagirira huri umusore wacu turabona yuko akazi yamaze kukaronka ugira umuhindurira ubuzima ndetse na famiye yiwe urakoze Imana iguhezagire utera imbere ndetse no mu bikorwa byawe bya misi yose bavuga ati fasha warafashijwe tukaba tuzi ko maze kuvuga amajambo menshi atandukanye yuko kugira ugere hano warafashijwe nawe kandi warakoze cyane ushiramo n'ingufu zidasanzwe reka rero tugushimire kuko wakoze ibikora inka reka rero ndababwira ati bakunzi ba Star TV kino kiganiro byabaye ngombwa yuko ndakizana kuko nanje n'umunezero udasanzwe gukora ikiganiro kikazana resulta nk'iyi kikazana amatunda nk'aya si ikintu kiba cyoroshe cyane
nicyo gituma navuze ati reka rero dufate kano kanya tumushimire Natacha Ngendabanka la boss. Bamwita Ngendabanka ariko izina si ryo muntu. Bakunda kuvuga ngo izina ni ryo muntu ariko kuri no musi turabona yuko izina atari ryo muntu. Kuko yaba bamwita Ngendabanka izina ryo bamwita Ngendabanka iyo bizina ryo muntu baba bamwanka ariko baramukunda nicyo gituma yitara patriote. Iki gikorwa ni gikorwa kidasanzwe yakoze kandi yama yakoze. Imana ibahezagire rero bakunzi ba Star TV musango mukurikirana televiziyo yanyu mukunda cyane. Nimba utarakora sabone kora subscribe kugira tubandanye gukurikirana ibikorwa bica kuri Star TV na cyane cyane ibiba biriko biratrendinga in town. Tubaba mbere kubizana kugira mumenye byinshi bitandukanye. Tubwiye n'abandi baririmbyi baze kugira aho bigejeje cyangwa bafise icyo bafise nabo batangure gufasha nkuko abandi babikora. Abafise akanoti bakashiremo kugira ibintu bibandanye kugenda neza. Ntibafasha abanyamuzika gusa urumva ko bafasha n'abatishoboye. Bafise ubuzi bwo gukora muri cafetaria ariko bakabakura muri cafetaria bakabaha akazi gatunga umuryango ndetse bakabaho bishimye. Uno musore yarasangwa akora muri cafetaria ariko kuri uno munsi Natacha Ngendabanka amwemereye akazi kandi keza ngo kagiye gutunga n'umuryango wiwe. Bisigura yuko kuduga ama escaliers ikintu kiba coroshe mu buzima. Ariko kuva kuri escalier kuri cafetaria ukacuduga gukora akazi kaza gutunga umuryango wawe. Zango tuzi ko akazi cafetaria karagutunga ariko nikaguha nk'ivyo bawifuza byose. Uko biri kose reka rero dushime mwebwe mwese mukurikirana na Star TV Imana ibahezagire cyane. Yari Mr. Recorder Mr. Minteke anje ndela capitale Mr. Ububeshi. Imana ibahezagire cyane anaye bintu waje da muri hose. Ibikorwa byanyu bigende neza murondere muronka. Ndababwira yuko ndabakunda cyane. Imana ibamezagire cyane. Ivyo mwagiye kurondera mwebwe mutari hano mu gice cy'u Burundi mu bironswe ndetse mu bironke mugaruke mumeze neza n'umuryango wanyu bishimire n'igihugu kibishimire cyane. Imana ibahezagire aho muri hose.